kugira urukundo ni ibintu vyiza cyane gose kuko mutagifise urukundo mu rugo nta bintu bibaho nta n'umugambi ukora umugambi ugize urakora uca upfa kubera abari injyane mu rugo ariko musenyera ku mugozi umwe n'umushinga nawe wawe mu muntu uze mu bukene bwanyu nukuri n'Imana irahezagira. Mwarahezagiwe n'ukuri nubu aranyubaha neza cyane yego mama va atanyubashe no yataha mu rugo kuko ntiyota mama van oya n'ukuri jewe ibintu nk'ivyo wese ndabikora kuko iyo ndabikora simba tukibanyemo n'imyaka yose yego oya mba namutaye nk'ifisi iyo myaka 15 yego wewe uravuga ati jo mushinga ntaye wanje nzomusanasana mpaka jewe kurya nashinze nkafata idarapo imbere ya komine na sentare navuze ati jewe kugeza gupfa nkamutanga azompamba nawe ni yantanga azomuhamba nuko nabisinyiye kabisa. Nshuti bagenzi ba RIB TV ndabaramukije no musituri ni Kuri RIB idasanzwe twagendeye mu pfasoni kurugi wiwe katumuramutse mahoro bamenyesha makuru ni sawa ego mama vana umeze neza nukuri meze neza cyane turahimbawe kuba kumwe nawe yego nanje twidondore kugira ngo n'abadukurikirana bakumenye. Jewe nitwa Igiraneza Joseline nkaba ntuye muri Mutimbuzi ipoto ya 14 kandi nkaba nagiriwe n'amahigwe nkaba no muri babacamanza babahuza ku mutumba. Wow uri umucamanza wa Kinyakabiri. Aha ni hahandi ariko higera kuba hatewe n'amazi yego niho hatewe n'umwuzurira w'amazi cyane abantu turahunga turati zacu bamwe bagenda muri site Zobere abandi bagenda ngaho muri site yo ngaho ya kabiri kwa Rukara ku muhuza ariko ubu mumerewe neza. Oya sinovuga ati tumerewe neza cyane kuko hari ibintu vyagiye bibura mu ngo zacu kuko abantu twarateshejwe izacu yego ivyacu ibitungwa birapfa yego amazu yacu arabomoka ubu dutangwe gusanasana bushasha abandi nabo twiteze ko tuzoronka amaparasera oyeme duhaye amaparasera muri mushasha wa kabiri na mushasha wa mbere nagaharawe hari bice bizo kwimugwa kubera yuko hagumye hadengere ko nkangahe nyuma ndabona kidengeri ego nanje nkikijwe n'ikidengeri cyo muri Kinyakabiri cyo kidengeri bakaba bacororeye mu ifi mwace mugira nk'umugambi abanyena amaparasera cangwa oya ni kibanza cyanye ni parasera hanyene nicaye nyene niwe cyagira projet yo korora amafi aho inyuma hari amafi bari yunganganya abantu batatu bari yunga baca bateramo amafi ni byiza cyane yego rero wewe twakugendeye nk'intwari kazi twumvise umufasoni yashoboye kubakana n'umuntu amusumbye imyaka myinshi kandi bakaguma babana kandi avyitwaramwo neza urumva ko uri n'umuntu bizera ukaba umushinga ntahe ndashaka rero tugire ku muriro uko vyagenze. Nukuri jewe shikiriwe n'uwo mushinga ntahe ncamuga nko Gabriel yego nukuri ntivyanyoroheye cyane ariko amaze gutumbera iryo rembo muhira yego akaza aje gusaba muhira nukuri naciye ndavyifatamo neza amaze kuntwara kuko naciye nshise muhiri wiwe mu rwo yiwe nasanze amaze gukukuruka ari umukukuruke wa banke BCB nukuri amafaranga araronka yari afise imyaka ingahe yari afise imyaka 62 nawe ufise imyaka ingahe je nari afise imyaka 15 kubona narongogwa 15 hafi 17 15 none arongogwa imyaka 47 wiyumva gute ntabwo wagize nukuri ngezeho muhiri iwiwe naragize ubwoba cyane kuko nabantu baramubwira ati mutama wazanywe umuzukuru angana n'umuzukuru wawe ti nukuri ivyo bintu mutama nibiki uri umurundi kazi aravuga ati je nukuri ndi umurundi nasaba yuko nashatse yuko nozana umuntu asanasana kuko nishaje sinozana umuntu akuze hama nawe kandi waramukunze nanje naramukunze koko hanyuma rero mumaze kubana tumaze kubana kuko urubazi umaze kuba ku mupapa akuze nawe ukiri muto niwe wiruka cyane kandi kukaba nkako nawe wabibonye n'akazi mwankuyemwo nikoroshe nako ndapambana
akazi k'ikiyede. Wariko ukora ikiyede hano? Ikiyede. Umushinga ntahe akora ikiyede. Ego kabisa ndagikora. Kugira abana ntibarara inzara. Ntusanzwe. Ufise abana bangahe? Nukuri mbyaye abana 7. Babiri baritavye Imana. Ubu rero mfise abana 5 bahema. 5 kandi mwose mwabaronkanye no mutama wawe. N'umutama umwe kabisa nta ncangire imwo. Ubu none afise imyaka ingahe namwe mufise imyaka ingahe? Ubu afise imyaka 81. Jewe nanje mfise imyaka 37 kuko navutse 85. Ko bitoroshe. Yewe nivyoroshe koko. Ariko urahaguma. Nukuri ndahaguma ndemera mu busaza bwiyiwe no mu bukene bwiyiwe ndabuvumirira. Kuko nije niruka nije ndamugaburira nije ngaburira n'umuryango. Ego. None rero guhera ico gihe wewe uramaze kugira Maria jarambwiye ko yakukurutse mwaciye mubana gute ubuzima bwabandanije gute? Nukuri tumaze kugumana n'uyo mutama tumaze kugirana mariage mutama nukuri twarabanye neza ndamusanasana ndavuga ati nukuri imibereho yiwe nyene mu bukene bwiyiwe nzobwihangana kugeza gupfa. Nego nuno munsi ndacari muri ivyo nukuri nje ndondera tugafungura nta nduru nta ngorane n'abana nkabambika impuzu kandi nawe mbonye n'ipantaro nkayimugurira akayambara. Ego akenshi uko tumenyere imico yacu y'ikirundi tumenyereye yuko umugabo ari we aba arifise inguvu ari we yirukanga. Mugabo uravuze ati namugiye ko ndamukunda ari byahavuye byanka nanje ndakora. None wobwira iki no munsi abakenyezi bareze amaboko? Nukuri icyo nobwira abakenyezi bareze amaboko bokura amaboko mu mpuzu bakagira ibikorwa vyiza vy'iterambere. Kuko kurera amaboko si vyiza cyane. Nukuri bakaba nk'abakenyezi bameze nkanje bakemera bakirukanga hirya no hino kuko iyo ureze amaboko ni hamwe uja mu buzima bubi mu mibereho mibi y'ubusambanyi hama ugatwara ukagwara ingwara utiteze kugwara kuko benshi baca baja mu bintu byo gusambana ugaca usanga nawo mugera wa sida urabafashe. Ariko jewe kubera nirukanga nkakora ivyo bintu vyanje nkemera nkakora ikiyede kandi ndi n'umutware nukuri kugira abana babeho nawo mutama babeho wa muryango ubeho. Nukuri nco bimbwira nuza kumpenda ndamuhindira hariya ndamubwira ati jewe nukuri suko meze suko nzokwemera ndira ubukene bwanje ujye mutama namugiye ko ndamubona. Wow. Ego. Arahezagiwe cane. Rero batubwiye ko wirukanze kuva akiri muto. Warivuze ngo wagiye urakora ibiki byagiye biragenda gute? Nukuri kuva nkiri muto jewe nakora ibintu vya business byo kudandaza. Ego. Kandi nuno munsi ndanabisaziyemwo. Ikiyede ndagikora nkongera nkadandaza nkongera nkarima yefise imyuga ishika kuri 3. Ico gihe rero watanga udandaza iki ndakeneye kumenya umwana w'imyaka 15 no munsi abari muri mu w'icenda canke mu w'icumi. Ico gihe ngitangura gushika kwa mutama natangure kwanza kuntuzeye ku bintu by'amafi. Izofi kuko yari yamaye mutayo wa desamire ngo ndandaze. Naciye ntangura kuza ndakoresha amwe nkatangura 100. Ibindi 100 nkaca ndabibika kugira ntibihombe n'ivyahomba mfate ibindi. Amaze kudandaza rero izo mboga agenda nkunguka inoti ya 15,000 nkaca fata 10,000 nkabibika mu gakesi. Bindi 5 nkaca ndabisumisha. Ayo 15 wabuyungutse ku munsi. Uragira gakese wewe mutama yari akazi nako gakese. Abo gakese mutama namwe ati mutama je nungutse. Nkamubwira ati mutaje nungutse. Tireka tuziganye. Ati nasumishije aya. Ego. Ayandi nkaca shira mu gakese. Ego. Hanyuma bibandanya gute rero? Maze birabandanya bimaze kubandanya. Aragagera igihe rero urabona ukuntu udandaza w'imboga bw'amafi bumeze. Urashaka kunguka uno munsi. Ejo wasubirayo ugahomba. Mutayo bagara. Ngaca fata yaya n'ibihumbi 100 nabika. Ngaca subira ngaca ndandaza. Maze kudandaza rero arigenda cyane bibisipoza ngaca mva muri vya bindi za mboga. Ngaca nja mu bindi. Ego. Nkagenda niyungura ibindi ngenda mu bundi budandaza. Niho rero naguma mbandanya ndandaza kugeza aho nza ndaronka amahera mbona nk'igihumbi 35. Ico gihe mwabahe? Twaba kuruzizi. Kuruzizi n'amajana. Kuruzizi n'ahantu hari agasoko hariya kuruzizi nyene iruhande y'ikizu c'ipama. Okay. Hama rero ukwije ivyo 35 mwaciye mu bikozi. Niho nabwira umutama w'uwanje ati muta. Tugende cyo kurondera abatware aho muri Kinyaka bitugura agaparasera. Ego. Ego hari numvise ko hari parasera zizimbutse. Yani mu 40 ngaho ico gihe. Ico gihe
kubera ico gihe sinavyibuka neza kubera hari agitwara umushinga ntahitwa Nyambere kuko iparasera ya 35 numva menga hari kera cyane hari kera cyane hanyuma maze kuza rero turarondera nyene iyo parasera yari umunyakamenge mbere yego ndamubaza ati mada uragurisha iyo parasera ati nukuri ndayigurisha mu gutamba inoti ya 35 sinoguha iyo nusu yego ndayigura cyasanga rero ngaho uwundi yantanze aguraha imbere amaze kuguraha imbere naje ngura hagiye inyuma franisenke hanyuma rero iyo parasera muca murayigura tumaze kugura iyo parasera niho abashinga ntibacambaza ngo ndabahe inoti 10,000 yego ndababwira ati nukuri 10,000 ntabyo ufise nimutwandike ku idendi tuzoyabahereza yego kandi wari inkerebutse ntibari yego barankundira bamaze kunkunda ndababwira turabona ko mutama nawe akuze iyo noti ya 10,000 ubunye ntayaboneka nukuri bamaze kunkundira akorenya abatware bacu barasinyira niho nirukanga rero ngiye kudandaza rero nukuri ndayaronka ndabaheza 5,000 byasigaye ubu mwizigirwa yego imba rero mwizigirwa iparasa ndayegura uko nyene yego hanyuma mwahavuye muhubaka gute nahavuye rero niyungunganya kubera muri bwa budandazi bwanje cyangura amatafari y'ibinombori maze kugura amatafari y'ibinombori rimwe ryagwa amafaranga 100 itafari rimwe bamaze kugura inoti 100 acagira mu 50,000 by'amafaranga ica rero ndarondera umufundi kubera ico gihe ntibari bazimvye cyenda mu inoti y'ibihumbi 200 acaranyubakira inzu y'ivyumba 2 na saro ushobora ronsinzu ijambara ronsinzu maze kuyironka rero cyandasakaza n'ihema cyasakaza n'ivyatsi hama ndayipangisha cyo gihe mwayipangisha ngahe amahera make cyane twayipangisha amahera 4,000 4 ku kwezi yego ku kwezi hama maze kuba tuyipangisha 4,000 ku kwezi nararaba kubera nadandaza 2,000 nkabibika ihe mutama arashitse karibu cyane karibu ngaho mwicarane fasane wanyu mumeze neza namusi twahimbawe cyane no kubagendera twumvise muri abantu badasanzwe twabagendeye kuko twumvise ko mubakanye ari muto namwe mumusumbye imyaka itari mike ariko gushika no musi mukaba mukiri kumwe kandi mwubatse Kristo aho hanze biraharawe ariko kenshi baca bavana niyo mpamvu turi hano mumeze neza rero tumeze neza kandi tubanye neza mwaratomboye cyane kandi nawe mbabona ko yatomboye reka aratubwira ingene mwagiye miyungunganya twumva n'ibintu biteye igomwe yarageze atubwira mumaze kuronka inzu ngirayo tubandaniza akatubwira uko byabandanije bigenda urumva tumaze kuronka iparasera kuko twadandaza dandaza rero mutamarwaza tujana kwitanganika ama rero maze kuba ndandaje ndose 10,000 nabika 5 hama kugeza aho tugeza 35,000 niho nabwira mutama ati mutama ntitwoguma mu bintu byo gupanga inzu tugende cyo gura iparasera higa abatware tugura iparasera mutama arankundira ndamuyobora kugeza aho tuyigura 35,000 hatwara ubutwa Nyambere tujya tuyigura n'umunyakamenge acara yimpereze parasa kuri 35 yego ico gihe kamutaho bahari mu 40 ingahe ko numva iyo parcelle yari zimbutse cyane hari mu gihe umwaka w'igihumbi amajana 9 na 98 na 98 hari kera none wumvise umufasani wawe waguhanuye ngo tuje kugura parcelle ico gihe wiyumva gute ko tuzi ko kera bavuga ko abashinga ntare bo bafata ijambo mu gukumva umufasani wawe umusomye imyaka nk'iyakubwiye wiyumvise gute numvise uko nishimye uko ari byiza cyane uko twashobora kurondera aho dushobora kubana hamwe nabo yego warumvise ko ufise umufasha uruvyaro tukaba dufise aho dushobora kugira ngo tubarerera abantu yego kandi warumvise ko ufise umufasha by'ukuri akerebutse yego me yego hanyuma rero byahaciye bibandanya gute tumaze kugura iyo parcelle tumaze kugura iparasera yego kuko narakora ibintu byo kudandaza nkaza ndandaza ndamweka mutama ati mutama nungutsaya tujyaya
kuko imboga nazo ndazikomoye ntiturya ya nayo tuyazigame. Gukomora bisiguri gukomora nukuba udandaje nk'imboga ukaraba nk'imboga nka zitatu ukazibika ndazitahane nivyo gukomora. Okay, hanyuma rero mubandanya muziganya kwa kundi. Imbandanya nziganya nko kwa kundi nyene nkamubwira ati mutaba. Urazi ko muri abantu badasanzwe burya ni gake usanga umushinga ntaye n'umupfasoni baziganiriza hamwe. Abantu barabaye ukuntu. Oya nukuri jewe ndaziganya kabisa nkamwereka. Nawe yaziganije akanyereka. Ego mugasenyera ku mugozi umwe. Ego. Hanyuma rero maze kuba ndayarose naciye ndamubwira ati mutama. Rero twamaze kugura parasera ntigumuko. Ego. Dufate tugire tugura amatafari y'ibinombori. Ego twarigura rimwe 100. Twagura amatafari kugeza naho tuyaguze turahiga umufundi baratwubakira kuko umufundi we yatubakira ico gihe hari bakizimbutse inoti ya 200. 200 ibihumbi 200. Ego muca muratereka inzu ngaho. Turatereka inzu ngaho bimaze kutugora tumaze gutereka inzu ngaho biratugora ibisakazo kuri twadufise twarabakene. Tujya dusakaza ihema n'ibintu uzeye n'ivyatsi. Hanyuma muca murimuka mwace oya twaje dushiramo umupangayi yabapangira ngahe ku kwezi ibihumbi 4 ku kwezi ibihumbi 4 ukavuga ati ku kwezi tuzoronka ibihumbi 4 yari make mugabo kandi yarafise akamaro ntiyari make naragato. Hanyuma rero byahavuye bibandanya gute mwagumye mutora ivyo 4 ivyo bihumbi 4 tumaze kugira kuba tubitoye harageze igihe rero tugira dupandisha bakaduha 5 abapangayi urazi kuntu bameze hari n'igihe bavayo bataturishe. Ego nemwe havuye muza kuhaba ryari ko no musi niho twabasanze kandi twabonye hasakarishije ibati ntakiri ihema. Ego urumva rero bimaze kuba biruko nace ndamubwira ati mutama nitwoguma turi muzi yo gupanga tugende cyo kuba muri yanzu y'ivyatsi twagira hari Imana izotugirira neza twaronka na twinzu y'ibati. Ego tumaze kuza ngaho acara kwemerera mutamasharanyemerera umujenama nawe aragutegurwa. Ego mutamasharanyemerera mutama turaza twashomba ibintu turaza turinjira muri iyo nzu twinjiramo nyene kwera ari ivyatsi kabisa bitugogoshe bitugwako turayibamwe ko onya mu mahigo no mu marusha amahigo no mu magorwa ndemera ndihangana aravuga ati jewe mutama aravyemera kuko no munsi sabagabo benshi bahanurwa n'abagore bakavyemera. Nukuri mutama aravyemeye kubera mutama ntanywa inzoga cyane nta nzoganwa oya nta nzoganwa no kuva kera kuva tukibana nasanze atanywa inzoga waratomboye. Ego mutama rero nakora rero ngiye ko kudandaza nace ndamubwira ati mutama urabona ko ukuze reka ndakuzanire nkamugura amata y'ifyufyu umwerera kugira ntamerwe nabi nkaraba nk'uturaya mutanivyo ntareka aratubesha nivyo waratomboye. Imana iraha abantu bose kubana nk'uko kwera biraryoshe. Mutama nkamuzanira nk'akanusu k'amata nkazana akanyama akamwokereza kagifise amaraso akamuhereza nkafata ubuyi bw'isoya bw'ingano niharambye kugira ndamuhereze agafi kakamukomorera. Yego hanyuma rero murabandanya gushika no musi turabandanya kugeza n'uno musi kabisa. Ufise imyaka ingahe? 81. Yego. Madamu nawe tubwira imyaka ya madamu. 34. 34 n'indwi no kuzura mufasha rega ni 81. Numva ari ibintu bikomeye cyane kuko no musi abantu bakuze imyaka 81 bakiriho si benshi. Imana yarakugiriye neza nukuri mugabo kukugira neza nuko yaguhaye n'umufasha adasanzwe agusanasana ubu bishimira Imana. Yego mufite abana bangaherane kamuta? Twavyaranye 6 tumaze kubura umwe. Mumaze kubura 5. Musigaranye 5. Imana ni nziza. None muta no musi ubu no musi ubona gute umufasha wawe aracashoboye araciruka kwa kundi ntaragabanya akariro wadebukirwa? Bikogwa arabikora cyane aranavyumva cyane imirimo yose. Wow numvise ngo bavuye mu kiyede nk'indi mirimo abandi bose bakoresha amaboko arayishoboye kandi no guhinga byose ntabigirana inzigo ati uyu mutama namasiga hamuhira musanga ngaha tibite ahanini ni wasigaye areba urugo mu mwanya wanje. Mugabo ndikomvuga ko hari umuntu ashobora kubikora ariko atabinezererewe
umubona ubona arabinezererewe nyene kuba no munsi neza cyane abikora bishaka n'ubushake. Yego rero no munsi mwebwe ikintu ushaka ko motera kama abandi aho hanze biraharawe ariko ugasanga ntibahujwe n'urukundo, ugasanga umukobwa akiri muto arabonye umutama afise inoti arirutse akibagira ko hari umunsi bizazunguruka abari wasigaye aseguye urugo. No munsi mwomubwira iki? Uti ivyerekeye no munsi biraharawe aho hanze aha mu gisagara ca Bujumbura mwebwe turabona by'ukuri ko mwahujwe n'urukundo, mugabo bobo ugasanga nk'umukobwa yirukiye amaronko, mugabe igihe umutama amaze kuba atagishoboye gukora agaca debuka iguru gakaruta nico gituma ziguma zisambuka. Mwobahanura iki muri iki gihe? Kuko bireze hose, ubonye umwana w'umukobwa yemeye nk'umuntu w'umutama buriya babona yuko ari cyo afise n'amaronko abakurikiye urukundo. Mugabe mwebwe gwari urukundo cyacu, urukundo niko gwakora kurusha amafaranga. Yego mugabe ubu n'amaronko mwana w'umukobwa akurikira amaronko, utayafise nimushobora kubana kabiri. Yego Mama Vane, nawe tubwira ikintu wabwira umwana w'umukobwa ko urumva ko habibayemo, kandi nawe urumva ico gihe nubwo mwahujwe n'urukundo yari afise utwapanse duke nubwo twaciye duhera n'ingoga muga yari adufise, urumva ko ubu ari we upambana. Yego cyane. Uhanura ko umukobwa no munsi agomba gukurikira amaronko? Nukuri umwana w'umwigeme no hanura muri iki gihe nukuri ntiyo kurikirana ibintu vy'amaronko, kuko amaronko aratakaza umuntu akaja mu bintazi, bamwe bakaca bagenda mu ndwara zidakira arizo z'umugera wa sida. Vyiza ukuntu bimeze bagiye kubaka uyo mutama warinze umujako kagirwa amahirwe ukamujako, wo mugumya kugera mu mahirwe no mu gufa kwiwe ukemera ukamusanasana, kuko ugiye gukurikirana amaronko nukuri ni hahandi uyagwamwo kandi arahera ariko urukundo ntiruhera. Ego urumva aragenda azi ati ni byose mugaba amagara amaze kumukika agaca asanga ni wategerezwa gusanasana urugo. Hanyuma ndumvise wewe ko inzu yavuye mu 200. Inzu iyo yindi watanguje umutayi w'200. Natanguje umutayi wa Desambre. Rero abapfasani no munsi bareza amaboko canke abona ko nta hazofashite kubera ko afise agataye gatoyi. Oya kujya no kuyihenda. Umutayi munini burya siwo ugira udandaza. Urashaka gutanguza n'ibihumbi 5 ugatera imbere bivanye n'ukuntu ufise umugambi mu mutwe, byose n'umutwe. Kuko urashobora gutanguza ivyo bihumbi 5 ugafata wunguka ibihumbi 3 ukajya 2 igihumbi ukakibika. Burya kujya amahera yose wayungutse ari nk'ibihumbi 10 si vyiza. Urose ibihumbi 10 urya 5 bindi 5 ukabizigama ukagira agakese ko musi gitanda. No musi bumva yuko ataho boshika kubera yuko bafise umutahe muto canke bagatinya gukora ati n'umutahe muto ntakiyo twokora. Nukuri ikintu nobwira abadamu bagenzanje niboshira imbere vy'amafaranga menshi. Naho aba amafaranga make cyane arakora. Kuko ushize ibintu vy'amafaranga menshi si vyiza kubera amahera menshi arashobora guhomba, ariko ujya aye afise make yakaguma atera imbere kubera rya menshi urayiginamwo ukayigina kubera ubona ko ari za miliyoni, ariko ujya afise ibihumbi 50 agatera imbere akaguramo na parasera akarisha umuryango wiwe akabambika, kuko nakare baraciye n'umugani ngo abakenyezi turashoboye twese hamwe turi kumwe turashoboye. Yego na cyane cyane se barundi yarabiciyemo kabisa aracu umugani ko dushoboye koko. Kandi ga wewe twumvise kuri umushinga ntahe. Yego kandi ukora n'ikiyede. Yego ngirira abafasoni bagaya akazi. Nukuri abafasoni bagaya akazi genda bita ko ari imburabwenge imburakimazi. Kuko akazi akariko kose kaguhemba amafaranga nakazi. Kuko akazi kabi nikaje kadahemba. Nukuri jewe ndumushinga ntaye ngako mutumba. Ndi muri baje abantu 15 naragiriwe amahirwe mbo wa 6. Nukuri twese hamwe abakenyezi turashoboye. Ikiyede ndagikora kugira ngaburire umuryango wanje n'umutama wanje. Nukuri tumerewe neza. Muta none kubona umufasani wawe ari umushinga ntahe ntaco bigutwaye?
yuko ari umufasoni wawe. Umupfasoni wawe kumva ko yitoje ubu akaba yitwa umushingantahe, ko twari tumenyereye mu myaka yaheze mu mico y'ikirundi nta mupfasoni yaba umushingantahe. Oya. No musi wewe kubona umupfasoni wawe baramugomwe ntaco bigutwaye? Oya, byaranteye agateka kabisa. Byaguteye agateka? Ego, n'ubu tuvuye hariya mukuru yari yaduhamagaye bagacimbiri. Ego. Baci bampa n'intebe y'icubahiro ko mu mwanya ataraha. Urumva ariko agateka. N'agateka kadasanzwe. Gira rero impanuro wobwira umushingantahe no musi abona ati umupfasoni wanje aronse igiti nakagaye. Oya, yoba atatekereza yo umufasoni wawe akaba aronse ikibanza cyo gutwara. Ego. Urumva ko ari byiza cyane. Ni byiza no mu muryango, n'umuryango wose abawutejeje imbere. None ko nawe uteye imbere. Ko duhora twumva ngo ngo abapfasoni bagiriwe bakwe ryo kuja muri nene ivyo biti ngo baca baganza abagabo, we ntakuganza? Oya, wanje mu rugo apana. Ego. Uko namye urazi umugabo abari umugabo mu abari umutwe urugo, abari umugore. Umugore agomba kubaha umugabo mu rugo. Ego. Muri iki gihe nawe nyene umugabo agomba kubaha umugore wawe. Utumvikanye aracakubaha kurya mwatanguranye burya umwana w'imyaka 15 nibaza ko yakubaha cane. Haranyubaha yabatari kunyubaha ntabwo twari kugira imyaka yose n'imbyaro. Ego, nuno musi aracakubaha hakurya nyene. Nubo mwarahezagiwe n'ukuri. Nubo aranyubaha neza cyane. Ego. Mama va. Atanyubashe no yataha mu rugo koko. Ntiyota. Mama Vane. Mama Vane, none ko duhora twumva iyo mu gisagara iyo abantu bubakanye basumbanya imyaka nk'uko ugaca usanga umugore yana yabivuyemwe yatanguye gutora bamwe bakiri bato ku ruhande, wewe navyo woba ukora? Oya, nukuri jewe ibintu nk'ivyo oya sindabikora. Kuko iyo ndabikora simba tukibanyemwo n'imyaka yose. Ego. Oya, mba namutaye nk'ifise iyo myaka 15. Ego. Ego. Wewe uravuga ati jo umushingantahe wanje nzomusanasana mpaka. Jewe kurya nashinze nkafata idarapo imbere ya komine na sentare. Navuze ati jewe kugeza gupfa. Nkamutanga azompamba. Nawe ni yantanga nzomuhamba. Nuko nabisinyiye kabisa. Muri akarorero kuko ubu aho hanze vyarayangaye cyane. Ego. Kumva agushingira intahe nawe ukamushingira intahe ni ibintu bidasanzwe. Oya, bivana n'ukuntu uba wifashe. Wewe wakuze udashurashura kuko twe twagendesha ya mico ya kera. Kakaranga ka kera. Turacagafise muri twebwe. Kuko kirazira kurenga urugo ufise umufasha wawe. Namakosa n'icaha imbere y'Imana. Kuko umushingantahe wawe uko ariko kose mwubahirize uko ameze. Nimba ari umutama w'imyaka 100 mwihobahiriza uko nyene ko uba wamugiye ko ubibona. Kuko kurenga ibigo ukagenda ugenda gutoratora ibindi bintu biya si vyiza, ni hamwe mbere uco usanga wanduye vya bigwara utari witeze kubwa maronko. Jewe vyo nabirahiye nzogira ubukene bwanje nemere sanza nka burya mwasanze ndiko ndakora hariya mu Kiyede uko nyene kabisa nemere. Oya, gukora ntibisanzaza, gukora birakomeza. Ahubwo birakomeza. Yego, biguhana morale. Kuko nta mwana wanje ararinzara. Cyangwa ngo abwirirwe ko ndiruka nkapambana kugira abana baje. Na mutama waguma atagase. Aguma atagase. Iyo myaka no kuri ntawo yimo. Yego. Cyane. Mama Vane, turahimbawe cyane no kuno mwatwakiriye. Natwe turahimbawe cyane bamenyesha makuru mwaje muri studio y'u Burundi no kuri mutwaryohewe kubona mutugendera. Niteka cyane ntangere no kuri muragahora muraza. Nejo muze mugaruke. Ego, muri akarorero keza kuko nibaza ko abadukurikirana biza kugira ico bibasigiye kugira urukundo kubana bakundana kunama rimwe no gusenyera ku mugozi umwe. Yego, murakoze kumpa ijambo kugira urukundo ni ibintu vyiza cyane gose. Kuko mutagifise urukundo mu rugo nta bintu bibaho, nta n'umugambi ukora. Umugambi ugize urakora uca upfa kubera abari injyane mu rugo. Ariko musenyera ku mugozi umwe n'umushingantahe wawe mu muntu uze mu bukene bwanyu nukuri n'Imana irahezagira.
nukuri ndashima yego ndashimiye Uwiteka turabashimiye namwe cyane kuba mwemeye kudushingira intahe y'urukundo rwanyu mugize neza ko mwaje kutureba yego tukaba tuganiriye n'abandi bazakurikira nguko natwe aho tugejeje Imana tugejeje turi Imana ibahezagira murakoze